bararika nukurya ibigori niko bimeze nico gihano kuko bawacumuye. Hanyuma rero baramuhamagara ati mumwambure ziriya myenda yo muri gereza mumuhamagaraze. Yosefu aragenda ati ni wowe Yosefu? Ati ni jewe mwami, ni jewe napfunzwe nziriya muka Potifari. Abarundi bavuga ngo nukuremeka inkoni ishushe umuntu. Muka Potifari yandemetse inkoni ishushe, inkono yuzuye umuriro, ariko ndacariho. Haleluya! Ndacagize gute? None ibyo narose inka zivyibushe, inka z'inyambo zivyibushe, nongera ndota inka zinavye z'umwaka. Hanyuma ari uwo mu regionale abasirikare baje hepfo y'ibano no haruguru y'ibarabara ku musozi bitahonga, baravuga ati araje, muce murase mu gutwi ntimuhushe muvize. Acaca ahantu asigaje ibirometero bine gashikana bamutegeye, abona umukobwa, mwana w'umukobwa yambaye ikanzu yera, asaba rifiti, aravuga ati untware ungeze ahantu hitwa Ibururi. Yesu nashimwe. Hanyuma wa mukobwa arajamo, ntiyamenye ko ari umarayika w'Imana asizemo kugira ngo agire ico bita transparence, ahindure ya modoka. Yesu nashimwe. Bene data bakaciro, turahishiwe. Ibiturondera ntibikatubone, ibirondera mushuma ntibikamubone, ibirondera mwarimu hano ntibikamubone. Haleluya! Ingero iraje, ingero icugushije iraje, tugiye guhembwa. Haleluya! Yesu nashimwe. Wa mupasteri ageze aha kuri honga, wa muntu yasizemo yaradikara umukobwa ari umumarayika. Wa marayika arahindura ya jipe ayigira pick-up y'igisirikare. Wa mupasteri arimwo, Yesu nashimwe, amugira koroneli, amwambika vya bindi ntahenze kuvuga murabizi kundusha, vya bindi vyerekana bajya nyene. Haleluya! Babantu barategereza baraheba, ewe bazogutegereza bakubure. Haleluya! Kuko ukorana n'Imana, kuko wakwangajije akomeye. Reka kwiheba ngo ndiko ndatakaza amafaranga yanje kaciro. Oya, ahubwo yatange ingero iraje icugushije. Babantu ati twebwe hano kuri honga haciye koroneli afise imodoka y'icyatsi kibisi, yambaye amapeta, nta modoka y'umweru twabonye. Oya, izobihindura ibyawe kugira utambuke. Haleluya! Abakuroga bazoguhiga bakubure, abakugwanya bazoguhiga bakubure, izoguhindura. Ora basaido. Haleluya! Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Mfise umudamu umwe n'abana 9, nkaba nyoboye itoro hariya mu nkambi ya Mahama. Mfise abashumba dukorana, abakozi b'Imana bashika 49 n'abapasiteri 8, abapasiteri 8 n'abandi bari bahasanzwe dukorana umurimo w'Imana. Niho dukora umurimo w'Imana. Aho se bantu mintasho nimuzakire. Mfise ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. N'abaririmbyi baririmbye ngo turi ku mugongo w'Imana, kandi Imana iraduhetse, kandi Imana iheka neza. Haleluya! Abo Kaciro yarakoze ko yaduse ku mugongo wayo. Ntabwo twanyerera, ntabwo twatemba, Imana iri kumwe natwe. Dusome Luka igice ca 6 ku murongo wa 38, niho tugomba gusoma ijambo ry'Imana rya murongo umwe. Haravuga ngo ingero nziza itsindagiye inyigishe isesekaye niyo bazobaha muco muteze
kuko ingero mugeramwo ariyo muzosubirizwamwo namwe. Yesu nashimwe. Bibiliya y'ikinyarwanda iravuga ngo urugero badusomeye twumve. Bibiliya y'ikinyarwanda uwo bahadusomere ubutumwa bwiza bwa na Luka igice ca 6 ku murongo wa 38 wonyene. Ego. Haranditse mutange namwe muzahabwa urugero rwiza rutsindagiye rucugushije rusesekaye nirwo muzagererwa kuko urugero mugeramo ari rwo muzagererwamo namwe. Amen. Yesu abahezagire. Naya majambo Imana yambwiye yantumye ngo mvuge hano Kacyiru. Turiko turakorera Imana. Hari amaze mu myaka 5, harimo abamaze mu myaka 20, hari amaze mu myaka 30 muri litoro rya ADPR, hari n'abamaze icumwero kimwe. Yesu yaduhaye umurimo. Umuntu wese mu itorero agira umurimo. Udafise umurimo wo kuririmba afise umurimo wo guhanura. Udafise umurimo wo guhanura afise umurimo wo kwerekwa kugira amaso abona mu vy'umwuka. Udafise ivyo n'umuprotokole. Udafise ivyo n'umushumba. Abandi ni ba mwarimu kuko Imana yaduhamagaye. Twese yaduhaye imirimo. Turabona rero uwaduhaye imirimo azohavaza. Yesu nashimwe. Uwaduhaye umurimo azohavaza. Ari nibarimo mu kinyarwanda nkazaza ntazatinda. Yesu nashimwe. Azaza ntazatinda. Rero niyaza hari imirimo yaduhaye. Dufatikanye rijya jambo mu butumwa bwiza bwa Matayo 25:23 kugeza ku murongo wa 30. Tuhafatikanye ayo majambo 25 twabwiza bwa Matayo dusome kujya murongo wa 23. Turabe abahawe imirimo. Bibiri ivuga bahawe itaranto. Sinzi ko ariko birayivuga ikinyarwanda. Haravuga ngo 25 kuri 23. Shebuja aramubwira ati wagize neza muntu wanje mwiza wo kwizigirwa. Wizigwe kuri bike nzoguha kugaba vyinshi. Injira mu munezero wa shebuja. Kandi haza uwahawe itaranto imwe ati mugenzi nari nkuzi kuri umuntu w'ingare wimbura ivyo utarimye ukumakuma ivyo utasanzaje. Ndatinya ndagenda mpisha itaranto yawe mu kuzimu. Ehe ngibi ivyawe. Shebuja aramubwira ati wa muntu wanje mubiwe wakinebwewe. Waruzi ko nimbura ivyo ntarimye nkumakuma ivyo ntasanzaje. Nuko wari ukwiye kujana amahera yanje mu bayacuruza nanje nagaruka nkaronka ayanje y'inyungu. Nuko ni mu mwake itaranto muyihe ufite itaranto 10 kuko ufise wese azohabwa asesekarizwe ariko udafise azokwakwa n'ibyo yarafise. Yesu nashimwe. N'abantu bahawe itaranto mu kinyarwanda kivuga n'abantu bahawe imirimo. Yesu nashimwe. Twese toro jano ku Kacyiru dufite imirimo. Imirimo y'abera izapimwa. Imirimo muri ko murakorera Imana izopimwa Yesu gihazozira. Ukwiye kuraba neza mbega iyi mirimo ndayikora gute? Ndayikora neza. Yesu azoza atubaza imirimo yaduhaye. Aba bagabo shebuja yafashe abagabo 3. Umwe amuha itaranto 5. Ubundi amuha 2.
uwundi amuha imwe ati genda mucuruze. Iyo umuntu yaguhaye ngo ucuruze, haragera igihe akakugendera akaraba ibyo uri kurakora ko wungutse cyangwa wahombye. Twebwe itoro rya ADPR hano Kacyiru turafite imirimo Yesu yaduhaye. Yesu nashimwe. Uwahawe 5 aragenda arazicuruza aronka izindi 5 ziba 10. Uwahawe 2 aragenda arazicuruza ziba 4. Uwahawe imwe arayisuzugura, aragenda aracukura mu mwobo ayihambamo, aravuga ati nta kibazo, yitara imwe databuja ntazoyimbaza. Yesu nashimwe. Nabonye umudamu ahagarariye ijya korare y'abana bato, namukunze cyane. Undi wabigumamwo neza Yesu azoguhemba, n'abaririmbye Yesu azobahemba. Ndabwo nshimi ujya wenyene, ariko ujya muntu yigisha abajya abana bere kuntu baririmba batajyana ivyara, Imana izoguhemba. Yesu nashimwe. Komeza ucuruze. Bene data ba Kacyiru, mperuka ngaha muri ko muravuga kuba ku rusengero, icyo umuntu wese ariko arakora komeza. Haleluya. Databuja yaduhaye umurimo, azoza atubaze. Iyo dukoreye Imana uyikoreye, ugize gute? Uyikoreye uyiha ku gipawa, nayo ikaguha ku nkorofani. Watanga ku nkorofani ikaguha ibyuzuye imodoka. Yesu nashimwe. Haleluya. Bene data narose ijambo, uyu abantu baracuruza, ariko abamwe umuntu yagize icyo bita negligence, aranegirija, avuga ati ibintu ntacyo bivuze, gutanga amaturo Kacyiru ntacyo bivuze, gutanga icacumi ntacyo bivuze. Ewe wa muntu nagomba ndagukebure, ibyo dukora byose ijuru riravyandika. Haleluya. Hanyuma rero shebuja wabo bantu 3 araza ati mpereza, we nagwaye 5 mpereza. Haleluya. Aravuga ati jewe nyakubahwa databuja, twege Burundi mutwubaha tubaho nyakubahwa, nyakubahwa databuja, ni wampaye 5. Tego ngizi zindi 5 zibaye zingahe? Zibaye 10. Arandika muri registre. Yesu nashimwe. Ati buragiye ngaho uwa kabi wa 2 ati nyakubahwa ni wampaye 2, ngizi zindi zibinungutse. Ati jaharya. Wa wundi wimwe iyo umuntu yahombye ararakara, unamwiteze yakwica. Umwiteze warabaye gucuruza, uravye nabi yakwica, yagucumita 10. Hanyuma arabwira ati weho, tijewe narinzi kuri umuntu. Atangura gutuka shebuja, atangura gutuka shebuja wiwe. Narinzi kuri umuntu ukumakuma ibyo utasanzaje, sinzi ukuntu muvyumva mu Kirundi. Haleluya. Reka gusarura ibyo utabivye. None rero nabonye atacimaze ijya 1 ndagenda ndacukura ndayihamba. Kwanza genda, atangura gutuka shebuja. Yesu nashimwe. Acaravuga ati nawe hagarara hajya. Uwati hawe 5 amubwira ati wagize neza. Haleluya. Wagize gute? Neza. Yesu azotubwira ngo wagize neza mu itoro ryo Kacyiru, wagize neza mu itoro ry'Ikimihurura, wagize neza mu itoro rya Nyarugenge. Oh haleluya. Azodushimira. Hari jambo rivango azoshimira bera. Yesu igihe azozira. Iyi mirimo turiko turakorana Kacyiru, imirimo dukora Mahama, ingendo tugenda tugiye mu ivugabutumwa, azodushimira. Mbega urumva kuzoshimirwa n'Imana? Urumva ko Imana izoguhemba? Hama aravuga ngo wa undi aho 5 yarose 10, ni wizigiwe kuri bike, injira munezero wande.
wa shobuja. Haleluya. Uwazibira ati ngizi nungutse zibiri wagize neza wizigiwe kuri bito injira munezero wande wa shobuja. Uwimwe ati wa muntu mubiwe nari naguhaye ibyanje ngo bicuruze ngo nibaguterere hanze. Yesu nashimwe. Rero narose ijambo mutwabwizwe bose na Luka, ingero urugero bibiri bango itsindagiye. Haleluya. Nari mfise mama wanje yaradukunda, twebwe twava mu ntara ahantu bajya ubugari bw'ibigori cyane, nibwo bwandeze nibwo nakuriyeko. Hanyuma mama twara abana 13, hanyuma haragakoko canke akibo yashiramwe mama utsindagire, agashiramwo igeze nka tsindagira no duhaga agatsindagira. Haleluya. Yesu azoduha ingero igize gute ngwitsindagiye icugusije. Azoduheba bene data bakaciro ingero. Utanga amaturo ushonje, utanga icya 10 utabuze umwenda ufise ahandi. Turumvise momo pay yo ku rusengero, muze muratanga ibyo mutanga byose. Yesu azoza gukontorora, agushimire, akubwire ngo injira mu munezero wande. Tuzoba twavuye uyu mubiri, tuzoba twavuye muri ubu bwirabure, jewe mvukana abana n'abahungu b'inzobe kandi barebare. Umunsi umwe papa yaramwe ngo mbe wewe wavuye he? Ndababara. Wowe kuri mugufi ko wirabura wavuye he? Ndababara. Papa aravuze ngo navuye he? Umunsi umwe niyaza ubuhunzi buzohagarara, ubushomeri buzohagarara, ubupfakazi buzohagarara. Haleluya. Kubura amafaranga kuri banke bizohagarara. Tuzobwirwa ijambo. Hari umumarayika mukuru yitwa Mikayeli azohamagara. Haleluya. Ijambo ry'Imana tubwire mu Tesalonike ngubwiwe ubwande atumye ubundi yotoranya, yohamagara muvyara we, yohamagara se wabo ubwiwe. Haleluya. Ubwiwe nibazogira gute? Azohamagara Ruhanga Jerome niwe nzizina, azohamagara Maragarita, azohamagara Petero wa Kaciro, azohamagara Mushumba Jean Bosco, ariko ntazohamagara Jean Bosco. Jean Bosco azafise izina. Haleluya. Ayo n'amazina y'abapapa n'abazina mama batwise. Je nitwa Kabura Karebu, hariho izina azompamagarako. Hariya mu byahishuriwe Yohana haravuga ngo unesha azohabwa ibuye ryera. Hari kwizina, iryo zina nta urizi kiretse uzorihabwa. Haleluya. Banyakaciro duha Imana icubahiro. Yesu nashimwe. Ingeri itsindagiye, ingeri icugushije, icugeramwo nico uzoronka. Reka dusome itangiriro turabundi muntu umwe yahawe ingero nziza kuko yakoreye Imana. Itangiriro igice ca 39 ku murongo wa 2. Itangiriro Yosefu kuntu yahuye n'ibigeragezo ariko amaherezo ahabwa ingero. Urugero rucugushije, urugero runyigisha. Ivyo ubona ko ari bito imbere y'Imana birakomeye. Ivyo ubona uri kurakora umenga urihevye, umenga biragukenesheje, imbere y'Imana uzobihembwa. Itangiriro 39 ku murongo wa 4 ngo Uhoraho cyangwa Uwiteka abana na Yosefu bituma aroranirwa mu rugo rwa shebuja umunyegiputa. Shebuja abona yuko Uhoraho ari kumwe nawe kandi ko Uhoraho yamaye kugira ikiganza ciza kuco akoze cyose.
turabe hajya hakurya 41 ku murongo wa 37 itangiriro. Tusome turiko turabwira ibya Yosefu, turi kuruvuga urugero canke ingero itsindagiye. Yesu nashimwe. Ngwiyo 41 ku murongo wa 37, iyo namwishimwa na Farawo nabishikira biwe bose. Farawo abaza bishikira biwe ati twobona hehe umuntu ameze nk'uyu ari mw'impemu y'Imana. Farawo abarira Yosefu ati uko Imana ikweretse ibyo byose nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye, nguhaye kugaba urugo rwanje kandi abantu banje bose baze bumvire ico uzovuga. Ku ngoma yanje yonyene niho nzogusumba. Kandi Farawo yungamwa abarira Yosefa ati raba nguhaye kugaba igihugu cose cyahehe cya Egiputa. Yosefu amateka yiwe yari mwene Yakobo, hanyuma yarafise bene wabo. Aravuga ngo atakubarotora inzozi, tinabonye imiba yanyu yose yunama, uwanje urahagarara. Arasaravuga ati nabonye izuba n'inyenyeri n'ukwezi, inyenyeri 11 zunama, iyindi irahagarara. Hanyuma ziramunamira. Baravuga ati sha niwe uzotuganza, niwe uzodutegeka. Jewe basengera kwa mwarimu, nari muto cyane, nari mfise ibiro 55. Abantu baranasuzugura, tujya mwana azakora iki, azavuga iki. Reka ndababwire, Imana dukorana iduha agaciro, tuyicubahiro. Haleluya. Hanyuma ico gihe nari umusore, ntarubwo nawe bwashake. Umushumba yavuze yuko atamushumba adafise umudamu nta muntu adafise umudamu abo umushumba. Niko ni Burundi bimeze, kuko yakira amabanga menshi. Ariko je nabaye mwarimu n'umusore baranyizigira, hanyuma batakusuzugura. Ariko haciye akanya nkumva ati wa muntu n'umugabo. Kubera iki? Iyo dukorana nayo iduha agaciro. Haleluya. Yosefu bene se baramugambanira, baravuga bati aho niwe uzotuganza, niwe uzodutegeka. Hanyuma baramugambane. Wari uzi ko umuntu w'Imana agambanirwa? Reka ndabivuge ni hari iwacu i Burundi, abakozi b'Imana, abahanuzi, abaririmbyi, abagize komite kanaka barashaka kugambanirwa. Ariko uhumure, Imana irakubona imirimo uri kurakora. Hama Yosefu bene se baramugambanira, bagenda bamuta mu kinogo. Bamutaye mu kinogo, haza abantu bagenda baramubona. Bene se baramugurisha, baca bafata bica inyamaswa, bayisira kwa maraso. Bagenda babwira se ati Yosefu, inyamaswa yaje yamuriye, mbere ngaya n'amaraso ari kuri umwenda. Ariko Yosefu bamuguze, bamutwara kwande? Kwa Potifari. Kwa Potifari yarafise uburere bwavuye ku Mana, yarafise uburere Imana yamuhaye, yarafise umwuka wera. Agezeyo arakora imirimo kwa Potifari. Ntabwo yakora nk'umukozi, yari umugurano, yari umuntu bashimuse, yari umuntu umenga ntagira agaciro. Ariko muri iyi si naho umenga tugira agaciro turagafise. Uwatwangajije arakomeye. Haleluya. Hanyuma Yosefu arakora imirimo kwa Potifari. Muka Potifari aramwifuza. Aragira gute? Aramwifuza. Aramubwira ngo Yosefu, ndagomba ko tujyamana. Yosefu amutana iki? Amutana umwenda. Aravuga ati mabuja, kwa databuja nta murimo n'umwe yanyimye,
ariko icyo yanyimye ni wewe. Yesu nashimwe. Nicyo gituma ukwiye kwama ugabye muri iyi si. Hanyuma muka Potifara aravuza induru, arakoma induru ati wa muhungu ibyankoreye erega bazokubeshera ariko bihagarayemo neza. Haleluya. Bazokwanka bihagarayemo neza. Urabesheho bujaguhaye umurimo kuri kurawukora neza. Hanyuma muka Yosefu ateye induru. Yosefu cyaragira gute? Baramuboha, bamushyira kwa mapingu y'icyo gihe, baratwara batahehe muri gereza kubera yase gukora icyaha. Bihagarayemo neza. Yesu arakuzi, arazi kunesha. Ijambo rivuga ngo unesha nzomuha ikamba y'ubugingo. Yesu nashimwe. Hanyuma Yosefu atwarata muri gereza, amaramo imyaka itari mike. Hanyuma rero ariko muri gereza ararota inzozi, arotorera inzozi uwo bari kumwe muri gereza. Wa muntu baramurekura, sinzi ukuntu umwami yarose inzozi. Arose inzozi, arahamagara abanyabwenge bize iby'ubuhanga, biragira gute? Birabananira. Harakwiye umuntu yigishwe na ndiho, harakwiye umuntu yigishwe nande? Na Yesu. Abanyabwenge bariho ni byiza kandi barakenewe muri ino si, ariko hari n'ubwenge bwo gusobanura ibigize gute, ibyananiranye. Haleluya. Yosefu wamurabwa ati hari umuntu wigeze kuturotorera ari muri gereza insinda. Reka ntanga akaroro mvuge hafi. Ari mageregere yigeze kundotorera inzozi mwami. None uwo muntu nomubona gute? Nogira gute? Nomubona gute? Uzi ko bazokubaza. Haleluya. Bazobaza. Twumvise amasengesho ateguwe ngaha yitwa Rehoboti. Nukuvuga ahantu hagize gute? Hagutse. Yesu nashimwe. Yosefu azayumva itangazo rivuye kwande? Ku mwami ati Yosefu urarengukirwa. Ati yewe gaye ndapfuye, none ivyanje birarangiye. Ariko humura ntibirangiye, Yesu aracariho. Haleluya. Ati nyaruka, baramumubwanwa yaramaze igihe. Urazima muri kuba mabuso n'ibintu bikomeye. Mabuso nta muntu ahara kwitwararika. Nukurya ibigori niko bimeze, nico gihano kuko bawacumuye. Hanyuma rero baramuhamagara ati mumwambure ziriya myenda yo muri gereza, mumuhamagaraze. Yosefu aragenda. Ati ni wowe Yosefu? Ati ni jewe mwami, ni jewe napfunzwe nziriya muka Potifari. Abarundi bavuga ngo nukuremeka inkono ishushe umuntu. Muka Potifari yandemetse inkono ishushe, inkono yuzuye umuriro, ariko ndacariho. Haleluya. Ndacagize gute? None ibyo narose inka zivyibushe, inka z'inyambo zivyibushe. Nongera ndota inka zinavye z'umwaka. None wowe ushaka kubindotorera? Mwami nyaguhora ku ngoma. Haleluya. Iyo turi mu Mwuka Wera turasobanura. Iyo turi mu Mwuka Wera turerekwa. Iyo turi mu Mwuka Wera turavugishwa. Mwami izo nka weretswe zivyibushe n'imyaka ndwi muri Egiputa. Hazoba ibiryo, hazoba ibintu vyiza, hazoba abantu bazoronka kawunga n'akarorero, hazoba umuceri umwe mwiza nimero ya mbere ivi Tanzania, hazoba wa muceri uva muri Europe, hazoza amata y'abana. Izo nka nazo zinamvye n'imyaka ndwi y'inzara. Yesu nashimwe. Umwami ati ni mumwambure. Haleluya. Erega tuzambugwa uyu mubiri, tuzambugwa ubukene, tuzambugwa ukuguhomba, tuzambugwa izi ngwara tugwara za diabete n'ibindi. Tuzobyambugwa twambika umubiri musha. Ni mumwambure. Guhera uno munsi ntanze itegeko, mbonye umwuka uri muri wewe n'umwuka uva ku Uwiteka. Haleluya. None rero
nagomba mvuga iki? Wewe Yosefu ubaye wa kabiri kuri jewe, wa muntu yatabwa mu gobo, wa muntu yaba kwa Potifari, wa muntu yatabwa muri gereza. Yesu nashimwe. Ibyo bigukanga, ibyo bigutera ubwoba, nibishirira bivuma umwotsi. Igishira muracumva? Nibishirira bivuma iki? Muhumure, humura, humura. Hari ingero, hariho urugero rugize gute? Rucugushije. Haleluya. Namangerageza imahama, ari umuntu ankoze mu ntoki akamba ibihumbi 10, nama mparura n'ibihumbi 9 nivyo by'iwanje, igihumbi ni ca 10. Namangerageza iyo baduhaye akantu hariya, haseri duhaye gato, ariko ndagashimira Imana. Nama mvuga ati Mana, ndagushimira ko wategetse abazungu bakadoka akantu ngira ntanga ica 10. Haleluya. Turiteze ingero. Wa muntu ukorera Imana ukavuga ngo menga biriko biravu, oya ntibipfa ubusa. Yesu nashimwe. Hari umudamu umwe mu gihe ca Yesu, mu gihe ca Yesu yari umunyavyaha, ariko abo yumvise Yesu ahari, ariko yari umukire. Acagenda Yesu aho yicaye, atangura kurira, atangura gufata umusatsi wiwe awuhanaguza ibirenge vyande vya Yesu, ngo atora amavuta ahenze, amavuta azimvye mu Kirundi, arayatora yasiga nde? Barababara. Ibi bintu byari gufasha boro, ibintu byari gufasha abakene, ariko ni wari umutima wo gukunda abakene, wari umutima wo kudakorera iki? Wa mugore arabwirwa ati, wa mugore we, ubutunzi utanze uno musi urabaye umwana wanje. Wa mugore atangura kuvina, atangura kwishima. Bene data, agakiza kari muri Yesu karahenze. Bwira mugenzi ati agakiza kari muri Yesu karahenze. Haleluya. Karahenze. Ugiye mu Bushinwa urubahwa, ugiye mu Buhinde urubahwa, ugiye muri Amerika urubahwa. Twebwe abakiriye agakiza ntitugira urubibi, ntitugira karimbi. Kubera iki? Hari umuneze, hari ikindi kintu Yesu yaduhaye. Haleluya. Umuririmbyi w'Ikirundi yaririmbye ngo nunguka ivya Yesu, nunguka ivya Yesu, nunguka ubwenge bw'ukuri, nunguka ivyande. Twarungutse. Mbega itaranto yawe iriko irakora? Ko wawe kwigisha abana mu gitondo iriko irakora? Ko wawe guhanura abantu mu itorero iriko irakora iyo taranto? Ko wawe kurimba korale iriko irakora? Ko wawe gukora imirimo itandukanye mu itorero iriko irakora? Araje Yosefu, harako ntavuze gatonya ngo Yosefu bamuturumbura he? Bamuturumbura muri gereza. Iyi si tuzoyiturumbukamo. Haleluya. Abanyacero Kaciro tuzoyiturumbukamo. Dusanganire Yesu hehe? Azokubaza, uzomubaza. Hazo hari protokole nk'abaruhanga, hazo hari protokole y'abadiakoni, baba marayika, hazo hari protokole bazovuga ati mushumba wa Kaciro, ndibuka wavugiye urusengero rushasha, ndibuka washikiye amasengesho. Umushumba azoba ari kwaragira gute? Azoba ari kwararira kubera tuba tuvuye hehe? Ngo hazoba hariho protokole izohanagura iki? Amarira. Haleluya. Iyo protokole jewe umva ndababwira. Siniko ndiyemera, murambabarira. Mu Burundi nafise inzu nziza, inzu nziza ariko ikoze n'isima, iriko inzugi z'ivyuma. Mbese umujura yoje kuyiba byari kumurusha keretse azanye imbunda. Ariko no musima hama ahantu turi, ahantu hehe, ahantu turi, iyo nzu ngeze ku mupaka narayisezeye. Tuca turaza, bamwe bashikira mu mashitingi, bagerageje ngo baduhe inzu z'amabati, baduhe inzu nziza z'amabati z'impunzi, ariko kuko n'ibintu bitaramba nizo turimwo. Ariko Yesu hazozira, hari inyubako,
haleluya. Hariho inyubako uwandikiye abaheburayo yavuze ngo nzotigitisha isi gusa n'ijuru naryo ibizosigara n'imirimo. Haleluya. Imirimo nizogira gute? Imirimo y'abera, imirimo y'abayitegereje, imirimo y'Imana ihetse ku mugongo wayo niyo gusa izosigara, ariko isi izonyeganyega. Haleluya. Ariko ubwami bw'Imana ntibushobora kunyeganyizwa. Ubwo bwami wake nakiriye ntibushobora kunyeganyiza naho isi yovaho. N'ubwami buzokwamaho ibi bitagira gute, ibihe bidashira. Yesu nashimwe. Ndashoje. Ninde muntu yumva? Nari gusoma ibyashiwe Yohana ncesoza, ibyashiwe Yohana 2. Ngomba sabe umwe ahadusomere ibyashiwe Yohana 2 ku murongo wa 10 ncesoza kuko umwanya bampaye urakwiye. Ibyashiwe Yohana 2 niryo ngomba gusozerezako. 2 igice cya 2 ku murongo wa 10 haranditse ngo oya ibyashiwe Yohana ijambo rivuga ngo wamuyoboka. Ibyashiwe Yohana 2 ku murongo wa 10 soma. ntutinye ku byo ugiye kuzababazwa, dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe, kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa, ariko ujye ukiranuka ugeze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero, unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Imana iguhe umugisha. Ngo wamugira gute? Wame ukiranuka kugeza ryari? Duhera kubura umushumba wacu mukuru mu Burundi, mushumba Gerheri bwaje nka muri twandi kunkiko Eliya. Uwo mushumba yari umuntu akiranuka muri byose, yabaye regional muri 72. Ubu yashaje ari regional wa mbere kari yari yungirije. Hanyuma baramugambane ngo bamwice ari mu ijipe nziza. Baravuga babwira abasirikare ati araje niko ngira asozerezeko ngo wamukiranuka kugeza ryari. Hanyuma ari uwo mu regionale abasirikare baje hepfo y'ibano no haruguru y'Ibarabara ku musozi bitahonga. Baravuga ati araje muce murase mu gutwi ntimuhushe muvize. Acaca ahantu asigaje ibirometero 4 gashikandi bamutegeye. Abona umukobwa, mwana w'umukobwa yambaye ikanzu yera, asaba rifite. Aravuga ati untware ungeze ahantu hitwa Ibururi. Yesu nashimwe. Hanyuma wa mukobwa arajamo ntiyamenye ko ari umareka w'Imana asizemo kugira ngo agire icyo bita transparence, ahindure ya modoka. Yesu nashimwe. Bene data bakaciro turahishiwe. Ibi turondera ntibikatubone, ibirondera mushuma ntibikamubone, ibirondera mwarimu hano ntibikamubone. Haleluya. Ingero iraje, ingero icugushije iraje, tugiye guhembwa. Haleluya. Yesu nashimwe. Wa mupasteri ageze kuri honga, wa muntu yasizemo yarazi ko ari umukobwa ari umumarayika. Wa marayika arahindura ya jipe ayigira pick-up y'igisirikare. Wa mupasiteri arimwo, Yesu nashimwe, amugira koroneri, amwambika bya bindi ntahenze kuvuga murabizi kundusha, bya bindi byerekana bajya nyene. Haleluya. Babantu barategereza baraheba, ewe bazogutegereza bakubure. Haleluya. Kuko ukorana n'Imana, kuko wakwangaje akomeye.
reka kwiheba ngo ndiko ndatakaza amafaranga yanjye Kacyiru. Oya, ahubwo yatange ingero iraje icugushije babantu. Ati twebwe hano kuri Honga haciye koroneri afise imodoka y'icyatsi kibisi yambaye amapeta, nta modoka y'umweru twabonye. Oya, izobihindura ibyawe kugira utambuke. Haleluya. Abakuroga bazoguhiga bakubure, abakugwanya bazoguhiga bakubure, izoguhindura. Ora basaido. Haleluya. Humura. Wa mupasira ageze Bururi araba mukobwa ngo avemo asanga yagiye kera. Marayika w'Imana yiteguye gufasha Abakacyiru, yiteguye gufasha mu buvugizi, yiteguye gufasha abantu bayisenga, yiteguye gufasha abantu basonza kubera umurimo wayo. Hari ibyo agomba guhindura. Haleluya. Wa mupasira acemo abanyamasezerano bamusengera ati wamenye ibyabaye ateka. Wewe ujya muntu wahitanye iburuhukiro yari Marayika w'Imana. Ati uwo Marayika w'Imana icyo yarajejwe guhindura ijya modoka kugira ngo abanzi ntibakwice. Yesu nashimwe. Aheruka gutaha yatashe neza. Yesu nashimwe. Dukomera amashimane mwakijambo ry'Imana. Reka sabe mushuma nanone ndamugore aza guhikaze akubwire wowe uri mu Irembo Ryera TV, 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 Irembo Ryera TV. Irembo Ryera TV, 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 Irembo Ryera TV. Irembo Ryera TV, 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 Irembo Ryera TV. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera